koca Aimé Bitagoye koca adjoint uwa hari Robert Mugabe muhejeje gutsinda urukino rugira kane rubakura muri demi final dutashobora kwashika muri final ku bwanyu n'igiki cyo bacabuze kugira ngo mushobore gutsinda no rukino kubaswa kubahesha amahirwe cyane kubandanya. Ego urakoze. Ikintu cyatumye urukino rwa kane turutsindwa mbese si n'urwa kane gusa cyane cyane n'urwa mbere nibura ry'abakinnyi b'abapivo notama Moses Rumizi kuri match ya mbere yakinnye iminota 8 gusa ama acarababara yarasabwa afise abandi bitondeka urabona ko tasubira match y'ino munsi mwabonye muze na pone siho yari na bakinnyi basanzwe bakomeye muri repesha badufasha amarobo cyane uko kubura kwabo rero kwagize ingaruka nini cyane kuri uyu mukino. Mbo ikindi abakinnyi baciye batubana bake bituma abakinnyi b'abapivo badufasha amarobo dusigarana babiri twaza turabakurakuranwa hama urunani nabo uratwo ufise abakinnyi barebare abasanya barandiri bafise barebare kandi bafise ibiro baromisi basimba badikonge barebare baciye batwempoza taye baradufatana amarobo offensive menshi baradukoresha amakosa ku buryo n'urukino muri 4e quart-temps twari dufise abakinnyi basigaye bakomeye nka bajure ba Cedric bariko bakinira ku makosa ane Nazara Kwiza urumva ahanini nico byavuye. Twarabonye umugwi wa Remesha mu mwaka uheze bava muri zino nkino ariko barigenza neza mu za zone 5 mbega uwaravye Remesha akabona ingene yadugije niveau kikari urukino rwiza niki twokwitega kuri Remesha mu mwaka uza muri basketball hano mu Burundi. Nibaza yuko nkuko bivuze zi playoffs naho tuzitsinzwe n'urunani urabona ko zari playoffs ziri sere on n'a pas de mérite turibaza rero yuko muzeremesha mu mwaka uza hari ahantu hamwe tukigwaye tuzohara forsa hama tugatangura n'imyimenyerezo hakiri kare. Urabona zirya nkino za zone 5 twakinye l'année passée umenga zizoba mu kwezi kw'icenda comme twabaye aba mbere urumva turagendayo d'office urumva tugiye kugira imyimenyerezo myinshi cyane twitegurira inkino z'ikibanza cya gatatu turagize tuzitsinde hama tubandanye imyimenyerezo twitegurira izo zone 5 zizokurikira n'ishaka ryinshi ndibaza yuko mu baremesha mu byo kumubona kandi ari umugwi ukomeye. Twashobora cyangwa se coach murakoze.